Abagendesha ingendeshwa zikora akazi ko kunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura basigaye bazitahana kare mu masaha y'umugoroba, ivyo bigatuma yibonekeza ku bituro vy'amabisi imirongo y'abantu babuze imiduga ibashikana mu makartier basanzwe batahamwo. Colonel Jimmy Ndayishimiye asanzwe ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura aramenyesha ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Twarashoboye gufata ingingo ziza zorohereza bene gihugu kugira mu ibihe by'amasaha yo kwiyunguruza bashobore kwiyunguruza bitagoranye. Izo nazo ni nkuko twafashe ingingo yuko igitoro kibonetse cyo mu bwoko bwa mazutu ku ma station yose arabizi yuko dutangura guha amabisi yunguruza abantu. Ijo ni ingingo ya mbere yafashwe. Ingingo ya kabiri dukoranye n'ipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'amabarabara. Hariho abapolisi mu bice bimwe bama bahari bakurikirana amabisi ko adakatira mu nzira katwara abantu kubashikana aho bategerezwa gushika. Ingingo igira gatatu twafashe ni ingingo ijanye no gukurikirana iyo miduga itwara abantu iyo tuyihaye bitoro ko bato baharimwo abafite imico mibi ubube gito ko buja kuvoma ico gitoro. No kuvuga ubu twategetse abantu bose bafite ama station bahaye bisi igitwara abantu barandika imparati yayo bagaca bayirungika mu mugwi wa WhatsApp uhurikiyemwe abantu bajejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu kugira tugaheza tugakurikirana yuko ya bisi yanyoye ibitoro kugira ije gusahiriza mu gutwara bene gihugu ibashikana mu makartier yabo yuko itakatiye mu nzira canke itagiye guhagarara handi hantu yagiye yatumbereye ija muri centre ville aho musanzwe mubona imirongo ya bene gihugu babatonze barindiriye amabisi. Mwomenya ko imodoka z'abigenga zitajejwe gukora ico gikorwa arizo zisigaye zifasha mu kunguruza abantu muko bashikana mu makartier yabo. Ivyo bigatuma barenga ku mategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara.